Byakozwe n'intumwa 19 umurongo wa 11. Ijambo ry'umutwe hejuru rivuga ngo ijambo ry'Imana rigira ubushobozi muri Efeso 11. Kandi Imana ikoresha amaboko ya Pawulo ibitangaza by'agaheta byatuma bashira abagwayi ibitambara n'ivyambazo bivuye ku mubiri wiwe bagakira indwara zabo, imwemu zihumanye zikabavamwo. 18. Kandi benshi mu bari barizeye baraza batura ivyo bakoze barabiserura. Benshi no mu bakora ivy'ubupfumu bakoranya ibitabo vyabo vy'ubupfumu babituririra mu maso ya bose. Baharura igiciro cavyo basanga gishitse ku ntete z'ifeza 50,000. Uko niko ijambo ry'umwami Yesu ryagwiriye cyane rigira ububasha. Imana ibahezagire. Tugomba tuvuge ku ikanguro rihindura abantu. Ikanguro rihindura abantu. Reka tubandanye twibukanya yuko ikanguro ku mukristo ni ikintu cyankenegwa cyane, ni ikintu cibanze cyane, kuko ni muri iryo kanguro nyene Imana ica kugira ngo ikore canke ishike ku mahanga ataramenya Kristo. Ni muri iryo ikanguro ribaye muri wewe, niryo Imana icamwo kugira ngo ishikire benshi bataramumenya. Burya atakanguro riri muri wewe kuvuga ubutumwa bwiza biragoye, kubwira abandi vya Kristo biragoye. Murabizi ko wamutinya n'umwana mutoya ukamengo ntiwo mubwira ubutumwa bwiza. Ikibagiwe ni mama, ikibagiwe ni papa, abo baratinyitse cyane. Ikibagiye n'umugabo wawe canke umugore wawe kuba bafise batarakizwa, usanga bigoye. Ariko ikanguro rije nta numwe gutera ubwoba, yaba umuvyeyi yaba umugabo n'umukoresha. Uragenda ukadodora ati burya narinje kukubwira amakuru ya Kristo, udatinya ngo aranyirukana, udatinya ngo araza kumfungisha. Kubera ikanguro ribajyaje, kubera ikanguro riduha ubushizi bw'amanga. Haleluya. Ikanguro riduha kurinduka. Haleluya. Rero ikanguro niryankenegwa mu buzima bwawe. Icompa ukavuga uti Imana, ikanguro ndarikeneye muri jewe, kandi sinkeneye ikanguro ry'ukwezi kumwe, ariko nkeneye ikanguro ryamaho mu mutima wanje. Haleluya. Duze ikiganza uvuge ngo Mana, ikanguro ribe muri jewe, ikanguro ryame muri jewe, ndarikeneye kugira ngo mbwire amahanga ubutumwa bwiza. Abahambaye n'aboroshe ndababwira ubutumwa bwiza. Haleluya. Kugira Imana ishikira abavyeyi bawe ica muri wewe, kugira Imana ishikira abagenzi ni muri wewe, kugira Imana ishikira ababanyi ishikire abajya mukorana ni muri wewe. Nta wundi, ntuzurondeze ngo nakani nundi azomubwira, ni wewe nyene. Tera intambuko, saba ikanguro ribe muri wewe. Utumbere mama, utumbere papa, umubwire bipfume vyanka wavuze, kandi nivyanka mu izina rya Yesu. Saba ikanguro, saba kurinduka, tumbere umukoresha. Nimba uri patro hoho ukabutanabwira ubutumwa bwiza burongoye hoho vyarabuze. Utinya burongoye kubabwira ubutumwa bwiza nukubera atakanguro. Kandi vy'ukuri atakanguro nibikunda ko tubwira ubutumwa bwiza abo twegeranye, nibikunda. Ikanguro rero niryankenegwa cyane mu buzima bwacu. Umukristo wese yarakwiye kuryifuza, akanasenga ku murango no mwijoro, mbere akisonzesha avuga ngo Mana, ikanguro ndarikeneye, ndakeneye kuba mu ikanguro, ndakeneye kugendera mu ikanguro, ndakeneye uru rugendo rwo kuja mu ijuru ndarugendemwo ndi mu ikanguro. Umuntu wese yakijijwe yarakwiye kwifuza ikanguro. Nico gituma bivugwa ngo ikangure wewe usinziriye, uhora harakumurikira, uzuka uve mu bapfuye, uhora hakumurikire, ubandanye urugendo mu ikanguro mu izina rya Yesu Kristo. Reka tuvuge kuri aya majambo twasomye yo muri kino gice cya 19
turabira ikanguro ukuntu ryagenze muri kino gihe cya Pawulo, mu bino bihe bya Pawulo hariho ibihe bya ba Petero, harabaye ikanguro ridasanzwe. Muri kino gice rero ikintu cya mbere, ikintu tubonamwo cya mbere, ikanguro rituma tuvuga ubutumwa bwiza bw'agakiza dushize amanga, kandi tukabikora mu kwizera yuko bizana impinduka. Ikanguro riduha kuvuga ubutumwa bwiza dufise kurinduka, atabwoba dufise. Usomye kuva kuri uyu murongo wa mbere muri kino gice cya 19 haravuga ukuntu Pawulo yagiye aca muri Efeso. Amaze guca muri Efeso, Bibiliya iravuga ukuntu yasanze Efeso n'igisagara, ngo cyari igisagara gitoya ariko igisagara c'ubudandaji, igisagara badandaza cyane, cyari ku nkengera. N'ubu kirahari, ndibuka tugiye muri Turkiya, ni Turkiya y'ubu ya kino gihe. Ico gisagara kiri ahantu ku nkengera ya Mediterane. Ndibuka tugiye muri Turkiya barahatujanye, baratwereka bati urugabano rwa Efeso ni ngaha. Barahahinduye izina, ntihacitwa muri Efeso, mugabo ni muri Turki niho hari. Ni igisagara rero gikomeye, gito ariko gikomeye, kirimwo abadandaji cyane, baradandaza cyane. Murabizi yuko abaranguza ubumbere ari nayo barangura cyane. Rero ni igisagara c'ubudandaji, ni ukuvuga ngo cyari igisagara kirimwo uruja n'uruza, cyari igisagara kizamwo abantu benshi, amahanga menshi. Na n'ubu niko biri, amahanga menshi aragenda ajya kurangurayo. Rero muri iki gihe rero Pawulo aragenda arahaca, ahasanga abigishwa ba Yohana. Arababaza yuko bahawe mpwemu yera. Baramubwira bati uwo nta n'uwo turumva, nta n'uwo turabona, nta n'uwo tuzi, ntawe turamenya. Hanyuma kuko ababigishwa ba Yohana bari babatijwe umubatizo wo kwihana ibyaha. Uyu mubatizo wo kwihana ibyaha cyari ikimenyetso nyene cyo kwihana no guheba ibyaha. Yawubabatiza nk'ikimenyetso kivuga ngo uyu muntu ndamubatije, yemeye, arihanye, kandi yigiriye imigabo yo guheba ibyaha. Niwo mubatizo wa Yohana. Hanyuma niho rero yaciye atangura kubabwira ubutumwa bwiza. Muri aba bantu bo muri Efeso hariho n'abari barabatijwe. Apolo nawe nyene ivyamwemu yera ntavyo yari bwamenye, kandi nawe yari afise abo yabatije, ariko nawe nyene yababatiza nk'ikimenyetso kigaragariza abantu bose uyu muntu yemeye kwihana kandi yahevye ibyaha vyiwe. Hanyuma Pawulo rero muri Efeso yahamaze imyaka 2 ahavuga ubutumwa bwiza, abarira abantu ko bakwiye kwizera uzoza hanyuma yiwe, yariwe Yesu Kristo. Bavyumvise ngo barizera, babatizwa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Murumva, ababwira ubutumwa bwiza, barizera, baca bemera no kubatizwa. Rero iyo hari kanguro bituma umuntu avuga ubutumwa bwiza. Ibi Pawulo yabishobojwe nuko yari mwikanguro ubwiwe, yari mwikanguro, kandi iryo kanguro agashaka ngo n'abandi bari bemwo. Iri kanguro ryamusunikiye kuvuga ubutumwa bwiza. Nta kanguro rizogusunikira kurya cyane. Ikanguro ntiridusunikira kurya cyane, ikanguro ntiridusunikira kunywa cyane, ariko ridusunikira kuvuga ubutumwa bwiza. Ikigira kabiri, mwikanguro haraba ubushobozi bwandukira. Ingabire zikandukira. Pawulo yari mwingabire, abarambitse kw'ibiganza bakandukirwa n'ubushobozi buvuye muri we. Usomye kuri uyu murongo wa 6 havuga ngo Pawulo amaze kubarambika kw'ibiganza, mwemu yera abazako. Uyu mwemu yera yabajeko kubera yari asanzwe muri Pawulo. Haleluya.
yari asanzwe muri Pahuro, amaze kubarambika kw'ibiganza nabo mpwemu yera aca bazako, bavuga indimi, bavuga izindi ndimi, ingabire zibinjiramwo. Haleluya! Ingabire zirabandukira zibazako, bavugishwa n'Imana muri ako kanya nyene. Mwikanguro turandukizanya mu izina rya Yesu. Mwikanguro turandukizanya, ni hamusanga erega ingabire ziba zisanzwe mu bantu, hanyuma ziravugutirwa mwikanguro, hanyuma umwe yafashwe n'iryo kanguro abarambitse kw'ibiganza, hakaba kwandukirwa n'ubwo bushobozi, hanyuma abantu bagatangura kuzura mpwemu yera, bakavuga indimi zitamenyekana, mbere bakavugishwa n'Imana. Haleluya! Yesu rero ntatanga agakiza konyene, Yesu ntatanga agakiza gusa, kandi ntabohora gusa canke ngo akize ingwara vyonyene, ariko atanga n'ingabire. Atanga n'ingabire. Haleluya! Atanga n'ingabire. Izo ngabire nazo zigaca ziherekezwa n'ivyamwa, umuntu rero agaca atotahara. Yesu ashimwe. Umuntu agaca atotahara. Natanga agakiza canke ngo abohora abantu gusa abadayimoni babavemwo ntibihereraho, canke ngo gukiza ingwara bihereraho. Oya, inyuma y'ivyo, ahavuye ivyo, erega atacashizeho baba dayimoni ngo baguma bareretse kugira ngo babonye atakindi cahagiye bace bakorakorana, baze ahavuye idayimoni imwe haca haza ndwi ngo zisumbye ububi ya dayimoni ya mbere yakuvamwo. Ariko rero kubera Yesu abizi, aca atanga ingabire zikahaja, mbere si ivyo gusa n'ivyamwa bigakurikira. Haleluya! Umuntu agaca atangura gutotahara, kandi izi ngabire nazo nyene zica zitubashisha gusenga, zikatubashisha gusoma, tukagira inyota, ugaca wuzura ijambo, ukuzura amasengesho, ingabire zikavugutirwa, ivyamwa rero bikaba muri wewe, ugaca usanga watotahaye. Haleluya! Gutotahara narababwiye bijana n'ikanguro, nico kimwe n'ikanguro. Yesu Kristo ashimwe cyane. Haleluya! Ikanguro eka sugukizwa gusa n'ukuri, hariho kwinjira cyane ibwina mu vya Kristo. Gukizwa gusa ntibihagije, kuko nivyo twama twakoze umuntu agakizwa agacaza aratonda mu rusengero. Oya, ikanguro riraza rikarengera ivyo gutonda mu ishengero, ugasanga winjiye cyane ibwina mu vya Kristo. Haleluya! Naravuze mu ikanguro ko birengana ko gakiza bikinjira mu kwezwa gose, ukiyegurira Kristo gose, ugaheba vyose, mbere ugaca bugufi ku bwa Kristo. Murumva ko bidaherera ku gakiza gusa. Ubushobozi bwa mpwemu yera hamwe n'ubuntu bw'Imana biriho, tubihabwa bivuye ku Mana kugira ngo dushobore gukorera abandi. Aka kantu uzoguma ukibuka, kugira ngo dushobore, kubera tugira ikanguro kugira ngo dukorere abandi, dutotahara. Imana yemeye kudutotahaza kugira ngo dukorere abandi. Mu yandi majambo, tuba bikimazi ku bandi. Ngo ikigazi gifise ubumaro 365, ni ukuvuga ku munsi urashobora kugira akamaro ukagiriye abandi. Kandi urumva yemeye kudutotahaza. Muribuka ko nabivuze kuri ujya munsi nyene ko yemeye kudutotahaza kugira ngo tuzoba bikimazi kuri benshi. Haleluya! Rero ubushobozi bwa mpwemu yera n'ubuntu bw'Imana birahari kugira ngo tuba bikimazi, bikorere muri twebwe, hanyuma tugaruke tuba bikimazi ku bandi, dukorera abandi, baturyeko, bamererwe neza mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! Ububasha bwa mpwemu yera burarema ikintu muri twebwe. Ububasha bwa mpwemu yera iyo bwatwuzuye, nico gituma dusabwa kuzura mpwemu yera,
kuko iyo buri muri twebwe, iyo buriko burakorera muri twebwe, burarema ikintu kandi kikaba. Nico gituma ukwiye kwisengera, umuntu wese akisengera, twese tukisengera, twuzure mpwemu yera. Nico gituma Paulo yahanuye bari abantu bo muri Efeso, arababwira ngo ntimukaboregwe vino irimwo ubuhumbu, ariko nimwuzure mpwemu yera. Inyuma yo kuzura mpwemu yera bizobashobokera kurishima Imana, kuyitazira, kuyishira hejuru, kuririmba zaburi, mugatazira muri mu mpwemu, mu buryo bwa mpwemu. Hanyuma bizobashobokera kwama mushima Imana muri vyose. Ububasha bwa mpwemu yera ndasavye ngo bube muri wewe mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwa mpwemu yera n'amavuta ya mpwemu yera, ni hamwe umuntu yuzura mpwemu yera, ni hamwe umuntu bavuga ngo yabatijwe n'ububasha bwinjira muri we akadwebera muri mpwemu yera bikadeborda. Nico gituma usanga umuntu vyuzuye yabatijwe, no kuvuga ngo byarenze. Murazi mu kubatizwa umuntu ntaboneka, amazi niyaguma hejuru, ni kurya niyo wuzuye mpwemu yera, urinjira hanyuma bikadeborda, bikaduga, bigasesekara, umuntu bikamunanira uko abikontorora, ugasanga ariko aravuga mu ndimi zitamenyekana. Ubu bubasha rero burarema ikintu kikaba, burarema ikintu kigakoreka. Haleluya. Hanyuma kimaze gukoreka nyene tukaba bikimazi kuri benshi badukikuje. Izo nkomezi turazikeneye, ubwo bubasha turabukeneye kugira ngo tworoherwe mu gikorwa. Kuzura mpwemu yera biradufasha turoroherwa mu gikorwa. Iki gikorwa Imana yaduhamagariye, uko wahamagawe uko ariko kose, nangira nakubwire ngo ntibikorohera utuzura mpwemu yera. Urakwiye kuzura mpwemu yera kugira igikorwa cyorohe. Kuvuga ubutumwa bwiza biroroha twuzuye mpwemu yera, gusenga biroroha twuzuye mpwemu yera. Murabizi ko tutazi nuko dukwiye gusenga, ariko uwo mpwemu yuzuye muri twebwe ni waca dusengera atunihira iminiho itovugwa. Uwo mwema agaca dusengera bihuye n'ivy'Imana igomba. Haleluya, haleluya. Rero isengesho muri bino bihe vy'ikanguro, isengesho nirivuga ngo Mana nyuzuza mpwemu yera, uzura muri jewe, mpwemu yera twuzure, abatarabatizwa mubatizwe muri mpwemu yera. Haleluya. Wuzuye uwo mpwemu yera woshobora kuvuga bugaca uri kuravuga mu ndimi, urashobora kuvuga bugaca uri kuravugishwa. Bisigura ngo n'ububasha budasanzwe wewe na jewe dukeneye kugira ngo tworoherwe mu gikorwa kandi duce tubera bikimazi benshi. Iyo wuzuye mpwemu yera, ubwo bubasha buri muri wewe nibigenda uko haza bigushiramwo inkomezi, bigushiramwo ubushobozi bukubashisha kuvuga. Iyo wuzuye ntibikunda kuhora, uravuga ugashikiriza ijambo, uravuga ukaririmba ugatazira ishimwe. Burya twuzuye mpwemu yera indirimbo ziradudubiza. Sinzi ko muravyumva yuko hari igihe indirimbo zikama muri wewe, ariko iyo wuzuye wumva indirimbo ije, iyindi kaza. Naho uba mu cumba ca wenyene, indirimbo ikaza n'iyindi ikaza. Abaturongora bari hano, tuze turabasengera buzure mpwemu yera. Indirimbo izohera iyindi ize, kandi yizanwe n'ubu bubasha bwa mpwemu yera. Igira ubushobozi duca tuyakira, tukumva tuyakiriye ari shasha, tukumva tuyakiriye idasanzwe, hanyuma natwe igakora ikintu muri twebwe. Ubu bubasha bwa mpwemu yera, ariyo mavuta ya mpwemu yera, nukuri turayakeneye. Uraririmba ishimwe, ugatazira, ukavugishwa, ukavuga ubutumwa bwiza, ukavuga mu ndimi, ugatangaza, ugaproklama icyo Imana ikubwiye guproklama. Rero ububasha iyo buri muri twebwe nuhora. Turabukeneye rero
kugira ngo abandi benshi bashikirwe n'ibiva mu mutima w'Imana. None ko iyo twuzuye muri Mpwemu Yera ariho dutangaza icyo Imana ivuze, birakwiriye ko twuzura kugira ngo bariya nyene batarabigeramwo ivyo bihe bashikirwe, bamenye ikiri mu mutima w'Imana, bamenye icyo Imana itugombako, bamenye icyo Imana iriko iravuga mu gihe nk'iki. Ubwo bushobozi turabukeneye muri kino gihe rero ca Pawulo. Usomye muri Byakozwe n'Intumwa igice ca 4 umurongo wa 29 gushika ku 31. Kandi none Mwami, raba agahahirizo uhe abasavyi bawe kuvuga ijambo ryawe bashize amazinda gose. Ahari mu gihe bahagurukiwe kubagwanya, bahagurukiwe kubahoza kugira ngo ntibavuge ubutumwa bwiza. Icyo bakoze, baciye bagenda gusenga Imana, ntibagiye kwinyegeza, ntibagiye kubwira Imana bati ibi bintu waduhaye, ntibagiye kubwira Imana bati ibi bintu waduhaye biraturenze, ntibagiye kubwira Imana bati Imana turabihevye, raba abandi uhagurutsa. Ariko bagiye kwinyegeza, babwira Imana, basaba kurinduka. Haleluya! Baravuga ati Imana, habasavyi bawe kuvuga ijambo ryawe bashize amazinda, ahubwo bongerereze izindi nkomezi, bongerereze ayandi mavuta bisesekare. Ejo ushobora kwinjira mu ikanguro ukaba persekute, ugahamwa. Ariko nagira ndakubwire ngo solution zo kubivamwo, inyishu zo kubivamwo, uzoca ugenda umubwire ngo Mana, ndakwinginze unyongere ubushobozi, makurinduka, magushira amanga, kugira ngo nshobore kubandanya kuvuga ijambo ryawe nshize amazinda rwose. Baca barasaba Uhoraho ngo ukiramvuye ukuboko kwawe gukiza ingwara, ibimenyetso ahubwo baca basaba n'ivyiyongerako, ahubwo duhe n'ibitangaza, dushirireko n'ibitangaza kugira ngo abantu babibone. Ukiramvuye ukuboko kwawe gukiza ingwara, ibimenyetso n'ibitangaza bikogwe mu izina ry'umushumba wawe Yesu Kristo. Kubera basenze ibihuye n'ivy'Imana yashaka. Erega nubwo bariko barahamwa, Imana ntiyagomba ngo babivemo, Imana ntiyagomba ngo babihebe. Na wewe ejo ugahamwa nubivemwo, ahubwo saba kurinduka. Uku niko uzoca usenga, usabe kurinduka, usabe inkomezi, usabe amavuta, ahubwo uvuge birengeye uko wahora, usenge birengeye uko wahora, witange birengeye uko wahora. Kuko uko uzokwitanga ibiguhagurukira ntibizobura. Uzoca usaba izindi nkomezi. Ngo bahejeje gusenga, aho bakoraniye haratigita, bose buzuzwa Mpwemu Yera, bavuga ijambo ry'Imana bashize amazinda. Haleluya! Imana iravyumvira mw'ijuru, iravuga ati nivyo ko mudasavye kubiheba, ko mudatinye abariko barabahama, ndabaha ubushobozi buca buramanuka. Aho bakoraniye haratigita, kiba ikimenyetso cy'uko Imana ibagendeye. Nabo nyene baravyumva, baravuga ngo kumbe Imana yavyumvise. Hanyuma baca barakira ubwo bushobozi, baca batangura kuvuga ijambo ry'Imana bashize amazinda, barabandanya kuko bari baratanguye, baca barabandanya. Haleluya! Aha rero bari bahagurukiwe kugira ngo babihebe. Aha uyu yari Petero, hari mu gihe cya Petero. Uko niko rero Petero nabo bari kumwe basenze, baca barahabwa izindi nkomezi. Na wewe urazikeneye, nanje ndazikeneye, kugira ngo dushishikare igikogwa. Haleluya! Usomye muri iki gice cya 2, Mpwemu Yera yabajeko. No mu gice cya 4, kandi kuzura no kubatizwa muri Mpwemu Yera, namye soma muri kino gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, nibiba rimwe gusa.
ntibiba rimwe gusa, biba kenshi. Narasomye mu gice cya 2 baruzuye mpwemu yera, mu gice cya 4 baruzura, mu gice c'8 baruzura, mu gice cya 10 hahandi kwa Koroneliyo baruzura, mu gice cya 19 mwumvise ko buzuye hamwe Pawulo ariko arabasengera, n'ahandi nyuma n'ahandi naringi bandanya soma baruzuye mpwemu yera. Nagira ndakuremeshe ngo ushobora kuba waruzuye mpwemu yera, ntuhave wibaza ngo vyagarukiye hajya. Uruzura n'ikindi gihe bikuzura, n'ikindi gihe bikuzura. Ntuzurambigwe no gusaba mbati Mana nyuzuza mpwemu yera, nyuzuza ubushobozi bwa mpwemu yera, amavuta ya mpwemu yera mbeko. Ntuzurambigwe no kubisaba. Aba bantu bo mu vyakozwe n'intumwa batubera karorero, nibikuza ko rimwe gusa. Nagiye gutangara nibiza rimwe gusa, birabandanya. Ntuzureke, ntuze wibaze ngo vyarabaye, ngo oyaye. Niturekezaho, nejo uzokongera wuzuzwe, na ryari uzokongera wuzuzwe, kimwe gusa. Twame dusaba ubushobozi bube muri twebwe igihe cyose. Haleluya. Ikigira gatatu, ikanguro. Nagiye gusanga nsomye muri aya majambo riracakarongo cyane ku nyigisho zijanye n'ubwami bw'Imana. Burya mwikanguro turagira, kuko muribuka ko nababwiye yuko iyo umuntu yakangutse amenya igihe arimwo, akamenya n'icyo akwiye gukora. Iyo umuntu akangutse aratahura ngo mbega iyo igihe kigeze hehe, igihe cyo kugaruka k'umwami wacu kigeze he, ibijyanye n'ivy'ubwami bw'Imana, mbega nzojayo, mbega sinzojayo. Rero mu gihe c'ikanguro turacakarongo cyane ku bijyanye n'ivy'ubwami bw'Imana. Usomye uyu murongo w'8 haravuga ngo yinjira mu isinagogi, amara amezi 3 avuga ashize amanga, akiranira ivy'ubwami bw'Imana. Abikiranira. Pawulo yarabikiranira, Pawulo yarabiniganira. Mbega we uri kuniganira iki? Uri kuniganira amafeza n'amazahabu? Uri kuniganira gutunga? Uri kuniganira iki? Uri kuragwanira Imana mu biki? Reka dukiranire ibijyanye n'ivy'ubwami bw'Imana. Kandi ntiyabuniganira agwana intambara z'umubiri, yabuniganira avuga ubutumwa bwiza, yabuniganira abwira abantu ivyo kwihana kugira ngo bitegurire ukugaruka k'umwami wacu. Haleluya. Nivyo yigisha, akabikiranira. Muno yandi majambo akavyiruka, akabikora uko bukeye uko bwije, ntiyigeze arambigwa. Ikanguro rero rirajana n'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana cyane cyane. Ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bujana no kubohoka, biguma bizunguruka hahandi. Bijana no kubohoka, bijana no kwihana ibyaha nyene, gukira ingwara, gukora ibitangaza, birajana mu gihe c'ikanguro. Bisigura ngo ikanguro aha turitegurira, turiko turarisengera, tunitegurira kuryinjiramwo gose, kuribamwo gose. Ibi rero ugiye urabibona uzumenye, n'ibimenyetso bizona kumenyesha ko turirimwo, ko twamaze kurigeramwo, kugira ngo tuzobandanye turirweberemwo. Byaratanguye burya, ariko murabizi yuko mu ruzi uhera aho amazi akugera ku birenge, hanyuma akaduga kumwe gwa ruzi gwamva imbere y'Imana. Uko vyagenze niko biri ku bijanye no kuba mwikanguro. Amazi akugera ku birenge ni bimwe nyene vya debu bebe by'umukristo atanguye kwiga gutambuka mu buryo bw'imwemu. Hanyuma amazi akaduga akagera ku mavi, umukristo aba ariko arisununura, mbere yamaze kumenya gusenga, agapfukamika amavi yiwe akabwira Imana. Amazi araduga agashika mu rukenyerero. Mu rukenyerero yamaze kugira ahantu ahagarara mu kwizera, yakuze mu kwizera. Hanyuma amazi, urya muntu yari karagenda muri rujya ruzi gwava imbere y'Imana, ngo agera ahantu rero mwidamba, ahantu hatashobora kugendwa n'uwugenda gusa, ariko hagendwa n'uwoga.
haleluya, hagendwa n'uwoga. Rero tuzoshika mu ikanguro ritari iryo kugenda n'ibirenge, ritari iryo kugenda ngo bigeze ku mavi, bitari ibyo mu rukenyerero. Hamwe tuzogera ahantu tuvyogamwo. Ibi ni ibimenyetso rero tuzogenda tubona ku kwihana ibyaha, kwezwa, uku kubohoka, abadayimoni bakava mu bantu, kuvugishwa, kuvuga indimi zitamenyekana. Hariyo abantu muri mwebwe bataravuga indimi zitamenyekana. Rindira gatoya buratambuka, wegera imbere mu idamba, ubanza ushike hahandi udashobora kubikontorora. Uzosanga uri kuravuga ya rararara, mu yandi majambo rurantwaye rararara, nk'utwawe nyene n'uruzi. Haleluya. Rindira gatoya, ni ngaho imbere gatoya, ni ngaho imbere. Haleluya. Rero ikanguro, nico gituma ikanguro rirahindura sosiyete burya, kubera ibinyene biba mu bantu, abantu bakihana. Wahora yiba akareka, wahora akora ibitari byo muri sosiyete akabireka, akumva aratinye. Burya ikanguro nyakanguro rirahindura abantu, rirahindura sosiyete, rirahindura ikibano. Haleluya. Ntibihera mu ishengero gusa ngo bigume mu ishengero gusa, ariko birasohoka hanze bigahindura abantu. Ikanguro rero nitwarijamwo sawasawa, ntirizoba iryacu gusa, ariko rizorengana ishengero. Abo hanze bashikigwe, abapolisi aho hakurya bashikigwe, abagwaye mu bitaro bashikigwe, abakora muri INSP baze bisanga turi hano byacanganye. Ubu bushobozi bwagiye bubashikako. Abarengana babandi bitwikiriye bizobashikako mu izina rya Yesu. Tugende turahinduka, bishikire mu kazi aho ukorera, kuko uzoba wahindukiye hano. Bishikire mu kazi aho ukorera, ababanyi bashikirwe. Ikanguro nyakanguro rirahindura abantu, rigahindura ibintu. Haleluya. Iyo bidahindutse tuba twabyifashemwo ukutariko, ahandi ho tubyifashemwo neza. Ikanguro igihugu kiraryungukiramwo, nico gituma gusenga, nico bundi narabivuze, ikanguro n'iryashimika sawasawa, amaprizo bazogabanuka. None abasuma, hariho abapfunzwe ko bibye, hariyo abapfunzwe ko bisha abantu, hariyo abapfunzwe ko banyuruje itunga ry'igihugu. Ibyo byose ntibizosubira kubaho ukundi. Haleluya. Kubera ikanguro rizoba rinyiganyiza ubusuma, rikanyiganyiza ubwicanyi, rikanyiganyiza kunyuruza, kudokora iby'igihugu. Haleluya. Birahinduka. Ikanguro ritegerezwa guhindura imigenzo mibi ibiri mu gihugu. Ikanguro ritegerezwa gukora ku butungane mu gihugu. Ikanguro rirakora kuri ekonomi y'igihugu, no kuvuga ngo ibijyanye n'ubutunzi bw'igihugu. Ikanguro rirakora no ku vyiyumviro by'abantu, riragenda rigashika no ku vyiyumviro by'abantu bigahinduka. Yesu Kristo ashimwe cyane. Mbere ni navyo hatangura guhinduka ivyiyumviro, hanyuma bikaza abantu bakihana, bikaza abantu bagahinduka mu migenzo, bagahinduka mu butungane, iby'ubutunzi byose ugasanga byahindutse. Rero bizogira ikimazi cyane mu gihugu cyacu. Ibijyanye n'ikanguro ari byo bijyanye no gutotahara bizogira ikimazi cyane. Mu yandi majambo, n'ibihe byacu byo guhinduka, kandi duhindutse n'abandi bikagenda bikabashikako. Rero nagira ndababwira uku gutotahara kuzogira ingaruka nziza, atari kuri twebwe gusa ariko no ku bandi. Haleluya. Turakeneye ubutumwa bwiza muri kino gihe cy'ikanguro bukora ku mishaha n'imwemu. Imishaha n'imwemu, umubiri uzoca ushikirwa, bukora ku mishaha n'imwemu.
muri kino gihe c'ururunganwe rwa kino gihe turabikeneye. Ubutumwa bwiza bukora ku mushaha, bugakora ku mwemu. Muri kino gihe, muri bino bihe tugezemwo, turabikeneye cyane. Usomye muri aya majambo muri iki gice cya 19 nyene, usomye ku murongo w'9, byagize ubushobozi cyane. Ikanguro ryo mu gihe cya Pawulo byagize ubushobozi cyane, nubwo n'intumva zari zihari, numva zizokwamaho, ariko ikanguro ryaragize ubushobozi bwose. Usomye kuri uyu murongo w'9 havuga ngo, ariko bamwe bikomantaje imitima bintumva batukira inzira ya Yesu Kristo imbere y'abantu, ava muri bo arobanura abigishwa uko bukeye, aharirira mu nzu yo kwigishirizamwo ya Turano. Bimara imyaka 2 bimeze bityo, nuko baba muri Aziya bose bumva ijambo ry'umwami wacu, Abayuda n'Abagiriki. Ntibyahereye mu Bayuda gusa, n'Abagiriki barashikiriwe. Mu yandi majambo, nubwo hariho intumva ntizizoba kange. Oya, bashobora gutuka ibya Kristo, bagaca babituka cyane. Twinjiye mu ikanguro bakabituka cyane, bagatugutuka cyane. Wasaze, uri kuriyerekana, uri kuragira ukuna kuriya. Ibi abantu bazogukanga, intumva zamaho kandi zizokwamaho no mu gihe cy'ikanguro. Ariko yamazeyo 2 ans Pawulo avuga ubutumwa bwiza, akiranira iby'ubwami bw'Imana. Ubutumwa bwiza buragenda, Abayuda bose burabashikira, hanyuma n'Abagiriki bose barashikirwa n'ubwo butumwa bwiza. Nubwo izo intumva zari zihari, n'abatuka inzira ya Kristo bari bahari, ariko ntiyacitse intege, yarabandanije kubwa bwa bushobozi bwa Mwemu Yera, arabandanya. Hanyuma ubutumwa bwiza burashikira benshi. Haleluya. Budakoze kuri izi ntumva, buzokora ku bandi mu izina rya Yesu. No mu miryango yacu hari igihe usanga y'intumva, ariko hari igihe Imana izana akanwafu, hanyuma bagaca bumva neza. Ikigira 4, ikanguro riragaragazwa n'ububasha bwo gukiza ingwara no kubohoka. Tubisomye muri aya majambo, muri uyu murongo wa 11 n'uwa 12 twasomye, biragaragaza haraba ububasha bwo gukiza ingwara, haraba ububasha bwo kubohoka. Abari baboshwe n'abadayimoni imyaka myinshi, ibigwara by'akaronda imyaka myinshi, ugasanga babohotse. None sosiyete yobura guhinduka gute? Niyoreka guhinduka, abantu niboreka guhinduka kandi babohotse, kandi abantu niboreka kuba bikimazi kandi bakiza ingwara. Erega ukiza ingwara uzoba wikimazi. Erega muri kino gihe cyo gutotahara, Imana izoduha amagara meza. Tuzogenda tubohoka ingwara, dukire, tugira amagara meza, hanyuma duce tuba bikimazi. Kuko ni wowe wikimazi ugwaye, ntushobora kuba wikimazi uboshwe n'abadayimoni, nibikunda. Iri kanguro riragaragazwa rero nuko kubohoka, hanyuma no gukira ingwara, hanyuma nyene abantu bagaca bashobora kuba bikimazi, urugendo rukabandanya. Abantu bariko barakora bagirira ikimazi abenshi. Muri kino gihe c'ikanguro, n'igitutu ca Pawulo cyarakiza. Usomye muri iki gice ca 5 umurongo wa 12, gushikaho n'igitutu gikiza biraryoshe cyane. Umurongo wa 12 uvuga ngo, ibimenyetso n'ibitangaza byinshi bikogwa mu bantu n'amaboko y'intumwa, kandi bose bakoranira mu ibaraza rya Salomo n'umutima uhuye. Ariko mu bandi nta muntu yatinyuka kwifatanya nabo, yamara abantu bose barabashemagiza, barabatinya. Erega burya gutotahara murabizi bizojana no gushigwa hejuru, bizojana n'igitinyiro c'Imana kizotubonekako. Hamwe hariho abazodutinya kubera babona begereye ivyabo bishobora kuja habona, ivyabo bishobora kuja ku mugaragaro. Kumbure batinya nuko ibibarimwo, ibidayimoni bibarimwo bohava basanga. Hariho abantu batinya kwegera aho basenga cyane ngo bohava bagwa,
ngo bohava bagwa bakabitinya. No muri kino gihe cya Pawulo ngo abantu nibubahuka kwifatanya nabo, ngo yamara bose barabashemagiza, barushiriza kongegwa abizeye Yesu Kristo. Ishengero ryinshi ry'abagabo n'abagore bituma banaterurira abagwaye ku nzira, kubera bamaze kubizera, bamaze kubona ibiri muri bo, bariko barabwirwa amajambo aryoshe y'agakiza, bamaze kubona ko ari abantu badasanzwe bari mu bushobozi bwa mpwemu yera, ngo bica bituma abantu babizera, bagenda no guterurira abagwaye ku nzira, babashira mu nderuzo no mu birago. Yo, icyo gihe hari nyene bya bihe byacu bya kera, batwara abantu mu birago, bashira ku nderuzo no mu birago, kugira ngo Petero niyahaca, naho coba igitutu ciwe gishike kuri bamwe, hanyuma bace bakira. Haleluya. Ngo naho coba igitutu ciwe, ngo Petero niyahaca igitutu ciwe, ariko ararengana gusa, ntiyirirwa ararambika kw'ibiganza, ntiyirirwa arakora ikindi kintu na kimwe. Rero ntituzofate ngo bikogwa kumwe, ngo dufate udutambara, ngo zana dusengera udutambara, ni mpwemu yera ariko yakurongora, nk'uko vyabaye kuri Pawulo, ni sawa. Ibi ibyabaye uku kugira ngo tumenye ko Imana ikora mu buryo bwinshi, ikora mu buryo bwinshi. Erega na Yesu Kristo yakijije abantu mu buryo butandukanye, kugira ngo tumenye yuko mu gukiza bidaca mu twondo gusa asiga ku maso. Hari n'igihe avuga ngo humuka, umuntu agahumuka. Hari n'igihe avuga ijambo rimwe ngo zuka, umuntu akazuka. Ikindi gihe akamutwara akinyegeza, kubera bona akikujwe n'abatizeye. Urumva, yabikoze uko kugira ngo tubone yuko mwikanguro rero nuzohava kimwe gusa, ngo Pawulo yakoresheje udutambara, nanjye reka nkoresha udutambara, bashire ku bagwayi. Ni mpwemu yera yakurongora uko, kandi na bano uri kurabibwira bakavyizera, n'amahoro, bizogenda neza. Ari mpwemu yera abikurongoyemwo, bizogenda neza. Petero nawe yararengana gusa, ngo n'igitutu ciwe uwo kiciyeko ngo agacakira, agaca aryama, uwararyamye agaca avyuka, agaca akira. Haleluya. Imana igiye kubakoresha ivy'ubuhizi, Imana igiye kudukoresha ivy'ubuhizi. Muzi n'amakuru, erega ingabire zo gukiza ingwara ziturimwo. Icyo dukeneye ni iri kanguro, n'aya mavuta, n'ubu bushobozi kugira uhabwe kurinduka. Ndakubwije ukuri, hariyo n'igihe udashobora kurambika ikiganza ku mugwayi atari uko waronse ikanguro muri wewe. Sino biri muri twebwe. Rero iri kanguro rirakenewe kugira abagwayi bakire mu buryo bwose. Tubarambitse kw'ibiganza, tubashize kw'ibitambara, igitutu, kuvugira rimwe gusa, umuntu agategeka ingwara toka zikagenda mu izina rya Yesu, mu buryo bwose. Haleluya, haleluya. Ikanguro, ikindi cya gatanu, ikanguro rizana icubahiro n'igitinyiro. Narimejeje kubivuga, rizana icubahiro n'igitinyiro. Nankeka umugororotsi azoshigwa hejuru nk'igiti cy'isederi ry'Ilebanoni. Tuzoshigwa hejuru. Kimwe gusa, dukore bya bindi dusabwa, twezwe twihana ibyaha. Nankeka tuzoshigwa hejuru nk'igiti cy'isederi cy'Ilebanoni. Haleluya. Kandi ibi bitegerezwa kugaragarira amaso y'abantu bose mu izina rya Yesu Kristo. Bizomenyekana, bigaragarira amaso y'abantu bose. Haleluya. Usomye rero aha hepfo gatoya ku murongo haruguru, ku murongo wa 15, baravuga rero aba bahungu ba Sikewa. Aba bahungu ba Sikewa bagombye kuvyigana. Nibikorwa mu mubiri bene da. Ndasabye amajambo uze kuyasubiramo yasome neza. Ibi bintu ntibizokorwa mu mubiri. Oya,
bisaba, narababwiye yuko umwaka wo gutotahara ujana no kuzura mpwemu yera. Iri kanguro rijana no kuzura mpwemu yera. Aba bahungu ba Sikewa baravyiganye bati ntitwabonye ukuntu babigenza ba Pawulo, ntitwabonye ukuntu babikora, baca baragenda nabo barigana. Si ibintu byo kwigana abandi, nukuzura ku ruhande rwawe, n'ubushobozi bukorera muri wewe ku ruhande rwawe, si ibyo kwigana naka. Oya, nukuzura urisengera, urisabira ubushobozi ku ruhande rwawe. Baca baragenda ngo mwizina rya Pawulo, mwizina rya Yesu Kristo Pawulo avuga, mwizina rya Yesu Kristo uwo Petero avuga, sohoka genda, turabasohoye mw'abadayimoni. Hewe baba dayimoni bati mwebwe muri bande kwanza? Ko Petero tumuzi, Pawulo tumuzi, namwe muri bande kugira ngo mudukure hano twagerereye? Muri bande? Ngo baca babagurukirako, barabakubita ngo batabagura n'impuzu, ngo basohoka bahunga biruka, bari gusa, bajovye kandi bari gusa. Ibi bintu si ibyo kwigana. Mu gihe c'ikanguro si ibyo kwigana ngo nabonye, ngo nakavyakoze, ngo si ibyo kwigana. No, rondera ubushobozi ku gatwe kawe, rondera amavuta ku gatwe kawe, kandi ntusigare inyuma mu izina rya Yesu. Ntusigare inyuma, nawe uri igikoresho c'Imana, nawe we mpwemu yera ari muri wewe. Icyo ukeneye ni bwa bubasha bwiwe, ni ukuvuga onction niyo ukeneye. Ahandi ho mpwemu yera ari muri wewe, si ibyo kwigana. Haleluya. Uzura amavuta ya mpwemu yera mu izina rya Yesu. Hanyuma mugende musenda abadayimoni, mugende mukiza abagwaye. Haleluya, haleluya. Ibi bintu bakoze byaramenyekanye hose, biramenyekana muri Efeso ati bya bintu si ibyo kwigana, si ibyo kwigana. Tube maso rero, tube maso mu ikanguro. Burya Satani ashobora kwivanga hagati yacu. Mu ikanguro dutegeza kuri bamwo turi maso. Aha turacari mu mapreparatife, burya dutegeza kuri bamwo turi maso, kuko Satani kuza akivanga, akigira umumarayika w'umuco, akigira babahungu ba Sikewa. Mugabo hariho ivyo tuzogenda turabona, hariho abazoba nk'aba bahungu ba Sikewa, n'ibindi bizokwivanga hagati yacu. Rero tutegeza kuri bamwo turi maso. Imwemu yose, hariho imwemu yavuze Yohana mu cete ciwe yanditse kigira kabiri umurongo, igice ca mbere umurongo w'indwi, kugira ngo tubimenye. Umurongo w'indwi haravuga ngo kuko abayobeza benshi baserutse bakaja mu isi, batemera ko Yesu Kristo yaje afise umubiri. Uwumeze atyo niwe ayobeza, kandi niwe antikristo. Abatemera ko Yesu Kristo yaje afise umubiri, utwo tuntu dukwiye kutumenya. Ugira tuze turumviriza abantu, mbega bavuga gute Kristo, bamuvuga gute? Wumvise uko amuvuga niwe uzomenya tuti uyu muntu n'umu antikristo canke n'uwa Kristo. Haleluya. Mu cete ca mbere naho igice ca kane umurongo wa kabiri n'uwa gatatu havuga ngo iki abarico kibamenyesha mwemu w'Imana. Imwemu yose yatura ko Yesu Kristo yaje afise umubiri iba yavuye ku Mana, kandi imwemu yose itatura Yesu Kristo ityo niba yavuye ku Mana, kandi iyo mwemu iba ari ya antikristo. Iyo mwumvise kwizoza, kandi n'ubu iramaze gushika mu isi, bisaba ko tuba maso, twumviriza abantu, mbega bavuga gute Kristo, bamuvuga gute? Rero hariho ubwoko bw'ibipimo cyangwa bwa teste twopimira kw'abantu. Teste ya mbere tuzopimira mu gusenga canke mu guhimbaza, kuko yaravuze yuko abahimbaza data bazomuhimbaza mu mpwemu no mu kuri.
muri bino bihe byacu. Iyo teste ya mbere ni mu gusenga canke mu guhimbaza. Basenga nde? Bahimbaza nde? Bahimbaza Kristo, basenga Kristo. Hariho abantu bazovuga ngo bariko barahimbaza, n'ubu ntimuravyumva indirimbo zisa n'izivuga ivy'Imana mugabo atari we bariko barahimbaza. Nazo murumva basa n'abavuga Imana mugabo atariyo bariko barahimbaza. Basa n'abavuga ngo Yesu mugabo ugasanga si Yesu bariko baravuga. Tuze dupime neza turabe Imana basenga iyo ariyo. Iyindi test igira kabiri, dupimire abantu mu vyizegwa. Ni vya bindi nariko ndavuga, iyatura Yesu Kristo ko yaje yambaye umubiri kandi ko ari Imana, iyo ni mpwemu izobiva ku Mana. Test igira gatatu ni mu nyifato n'imigenzo y'abantu, niho tuzobapimira. Tuzobarabira ku vyo bama. Hariho abantu tuzosanga bariko bavugishwa Kristo no kurondera ubutunzi, bariko bavugishwa Kristo no kurondera icubahiro, bariko bavugishwa Kristo no kurondera gushimwa n'abantu. Ivyo navyo tuzobipime neza, izoba atari mwemu iva kuri Kristo. Ica gatandatu, ikanguro rizana ukwihana kukuri. Turavye aya majambo yo ku murongo wa 18, ukwihana kukuri mw'ishengero, ukwihana kukuri. Kandi benshi, umurongo wa 18, mu bari barizeye baraza batura ivyo bakoze, barabiserura. Benshi no mu bakora ivy'ubupfumu bakoranya ibitabo vyabo vy'ubupfumu, babiturira mu maso ya bose, baharura n'igiciro cyavyo ngo basanga ngo kigugwa n'intete z'ifeza 50,000. Burya ibi bintu by'ubupfumu urumva ko navyo nyene bizimvye. Ikanguro rizana kwihana kukuri, ukwihana kukuri. Urumva muri kino gihe ca ibi bihe tusenge n'ukuri, iri kanguro ribe muri twebwe, habe kwihana kukuri ku mugaragaro. N'abapfumu barazana bati akira, jewe nahora nkoresha ibi bintu, akira. Turabikeneye ko abapfumu batuzwa muri kino gihugu cacu. Turabikeneye ko abarozi bazana ivyo bahora barogesha bakabizana tukabiturira, bakozwe ko n'ijambo ry'Imana. Turabikeneye mu gihe nk'iki. Turabikeneye abahora baja kuraguza bari mu nzu y'Imana bakavyatura bati nubwo nahora ntonda mu rusengero, erega nahora nja kuraguza. Bazana ibiheko vyabo kuko barahari, turabizi, baja kuraguza, baja muri ivyo bintu. Barahari na n'uyu munsi barahari. Rero ubu bushobozi nibwo bugiye gutuma bija ahabona. Ikindwi, ikanguro riratuma ubwami bw'Imana bwaguka. Biratuma n'ubwami bw'Imana bwaguka. Ibi byose nabikuye muri aya majambo nariko ndiga kuri iri kanguro ryabaye mu gihe cya Pawulo. Umurongo w'10 uravuga ngo bimara imyaka 2 bimeze bityo. Bimeze bityo, nuko abari muri Aziya bose bumva ijambo ry'Imana. Ubwami bw'Imana mu yandi majambo buca buraguka. Abo muri Aziya n'abagiriki bose barashikirwa n'ubutumwa bwiza, ubwami bw'Imana buraguka. Mwikanguro tuzokwagura ubwami bw'Imana, mwikanguro abantu bazoza kuri Kristo. Nivyo navyo birimwo, ubwami bw'Imana bugende buraguka. Nico gituma kurondera kw'ishengero ryuzura tutaraba mwikanguro navyo uzobona. Nimaka tube mwikanguro, hanyuma umwe wese ahaguruke n'ubushizi bw'amanga. Nawe uvuga ngo nurumuvuga butumwa, burya ico urindiriye n'ikanguro, hanyuma uhabwa ubwo bushizi bw'amanga urinduke. Uzosanga uri kuravuga wazanye 10, wazanye 20, wazanye benshi, abo mu muryango bose ubazane. Uyu munsi niriko urabuvuga kubera nta bushizi bw'amanga buri wewe. Duhabwa n'aya mavuta ya mpwemu yera, duhabwa muri kino gihe c'ikanguro. Haleluya. Jambo ry'Imana ryaragize ububasha budasanzwe, hanyuma abantu barakizwa, barabohoka. Nuko rero
ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bwagura ubwami bw'Imana burengeye ibi bintu by'imbabazi. Ntibwitwararika abantu bakeya bo mw'ishengero gusa, oyaye, ariko bukora kuri bose no hanze y'ishengero. ni ukuvuga ngo mu gihugu naho biragira ububasha. nuko rero niyo mpamvu dutegerezwa cyane kurondera kuzura mpwemu yera, duhabwe kurinduka kugira ngo twagure ubwami bw'Imana, kuko birakuraba nanje birandaba, bituraba twese kimwe gusa. bishake byifuze ubisengere, dusenge Imana iduhe ikanguro kugira twagure ubwami bw'Imana, bidahereraho, birigende rishike no kuri sosiyete hirya no hino, rikwire kino gisagara, rikwire igihugu. tubisabe twinginga Imana, kandi birashoboka mu izina rya Yesu Kristo. Reka nsozere mvuga ngo ikanguro rirahagurutswa no gusenga. Nasomye igitabo ndiko ndasoma, nsanga agasagara gatoya ko muri Florida ngo kitwa Pensacola. ako gasagara ngo habaye umugwi w'abagore n'abagabo bake, ngo ntibari benshi, ariko ngo bagira imigabo. Baravuga ngo ingo tuje hamwe dusenge, maka igisagara cacu na Florida yose ibaye mw'ikanguro. baja mu cyumba barasenga, uko bukeye bahamagara ikanguro, uko bukeye basaba ikanguro. baza bisanga umuriro watse warenganye Pensacola, wakwiye no muri Floride hose. hanyuma abantu buzura ubushobozi, ingwara zitangura gukira, ikanguro rirabagerako. burya bisaba abantu bari determine. Ibyo kuzana amafilozofi twoduza gutya twomanura gutya ntibihagije. Ukeneye ikanguro, nanjye nkeneye ikanguro, kandi bihagurutswa no gusenga. dusenga dusaba ikanguro, ko bukeye uko bwije, nugusenga dusaba ikanguro. narababwiye abo mu cyumba cy'amasengesho, gusengera ekonomi y'igihugu cy'u Burundi ni kimwe, ariko dusenge dusaba ikanguro, ekonomi zobatushe. nawe uko usenze Mana, nkeneye kuba mw'ikanguro. nakubwire niwabisaba rimwe kabiri ukaba determine kutegerezwa kuba mw'ikanguro, ndakubwije ukuri uzoribamwo mu izina rya Yesu. uzokwisanga wisange vyaje. ubwa bushobozi buri muri wewe. bihagurutswa no gusenga, nico gitangurira byose. bihagurutswa no gusenga. aho ni nyuma yo kwihana ibyaha, hanyuma no muri uko gusenga abantu babandanya kwihana ibyaha, hanyuma ugasanga ikanguro ryaje. hanyuma ikindi kigira kabiri, nyene ndiko ndasoze, nuko mw'ikanguro bidusaba gufata ingingo. ikanguro riradusaba gufata ingingo, ukavuga ngo ndafashe ingingo. ikibanze cyo gufata kw'ingingo no kwihana ibyaha no kubireka. biradusaba gufata ingingo. kuri udafashe ingingo ngo wihane ibyaha kandi ubireke, biradusaba gufata ingingo. kandi ndabibutse yuko umugabo nyamugabo burya n'umuntu afata ingingo. niwaba umugore afata ingingo, burya ntuzobura umugore, uzobura umugabo nyamugabo. uzosumba n'abagabo batazi gufata ingingo. umugabo nyamugabo n'umuntu afata ingingo kandi akayihagararira, akavuga ngo iyi ngingo ndayifashe, ndayihagarariye. ikindi utegereza gufata ingingo yo kuva mw'itiro. va mw'itiro, ufata ingingo yo kwikangura, ukore ubunebwe ubuvemwo. ufata ingingo yo kwiyegurira umwami wacu, umuha umwanya wawe. fata ingingo yo guha umwanya Imana. kandi narababwiye guha umwanya Imana sukuza ukaba
iminsi yose kuva rendi gushika dimanche mu cumba cy'amasengesho. Guha umwanya Imana aho uri hose, waba uri muhira ukumva yuko wewe wese n'ibikugize n'umwanya wawe wabihaye Imana, umwiyegurire. Fata ingingo, nanje fata ingingo, tuzokwisanga tubihagazemwo. Haleluya. Fata ingingo yo guhindura ivyiyumviro, wiyumvire. Ndibuka Pawulo ariko arahanura aba bantu bo mu Bifilipi. Mu Bifilipi cya gihe ariko arabandikira ngo munezerwe iminsi yose, yabandikiye yumva ko bacitse intege bihebuye. Ndabivuze ubugira kabiri, ni munezerwe. Ubugwaneza bwanyu bumenywe n'abantu bose, nimugire ico mwiganyira, ariko ibyo mugomba bimenyeshwe Imana mu gusenga no mu kwinginga hamwe no mu gukenguruka, maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese azocaza ashibamire imitima yanyu. Agaca avuga ku murongo w'8 rero, ibisigaye bene data ivy'ukuri byose, ibishimwa, aramubwira ngo ivy'ukuri byose, ivyubahwa byose, ivy'igikundiro byose, ibishimwa byose, nihaba hariho ingeso nziza, nihaba hariho gushimwa, muba ari byo mwiyumvira. Duhindura ivyiyumviro, ivyo twahora twiyumvira binyuranye n'ivy'ukuri, binyuranye n'ivyubahwa, binyuranye n'ibishimwa, binyuranye n'ibitunganye, binyuranye n'ibitanduye. Tubikureho, dufate ingingo. Sinzosubira kwiyumvira ibidashimwa, sinzosubira kwiyumvira ibitari ivy'ukuri, sinzosubira kwiyumvira ibidatunganye, sinzosubira kwiyumvira ibyanduye n'umunsi n'umwe. Fata ingingo, niwe uyifata, hanyuma ivy'ikanguro birahaguruka muri wewe nta kabuza, mu izina rya Yesu Kristo. Ndarangije. Ningingo ufata. Imbere yuko dusengera hamwe, nta muntu ashaka gufata ingingo yo kwihana ibyaha no kubireka. Umuntu avuga ngo ndagomba gufata ingingo yo kwihana ibyaha, nukuri nanje ndifuza kwinjira mu ikanguro, kandi ikanguro ikintu cy'ikizibizi ni ibyaha. Rero ndafashe ingingo uyu munsi, itariki 9 yo guheba ibyaha no kubireka. Ndakwingenza unyaruke ubanguke. Wewe wifuza gufata ingingo, uzobura umugabo nyamugabo, nawo umwana muto, Imana ikiguharura nk'umugabo nyamugabo yemeye gufata ingingo yo guheba ibyaha no kubireka. Ndaguhaye ikaze umunsi n'uyu nyene. Ingingo ntuyishire ejo, ivyejo ntavyuzi. Fata ingingo no munsi, hanyuma ufata ingingo yo kuva mu bukonyere, yo kuva mu idini. Hariho abanyedini hano bakijijwe, mugabo ari abanyedini badasenga, batazi uko basenga, batazi uko basoma ijambo. Fata ingingo yo kuva mu idini, fata ingingo. Niwe uyifata, nta wundi ayigufatira, nta wundi. Wewe utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, fata ingingo uyu munsi. Umunsi wo kwakira Yesu n'uno munsi. Reka kurindira ejo, itariki 9 niyo yo gufata ingingo, niyo yo gufata ingingo. Umuntu yarakiboshwe n'ubusambanyi, ndamuhaye ikaze afata ingingo yo kubireka. Uwara afise ubuzima bwo kwisambanya, ndamuhaye ikaze afata ingingo yo kubireka. Umuntu yahora yiba mwibanga, naho baba batari babizi, ngo ufata ingingo yo kubireka. Ingo karibu. Umuntu yahora yoyumvira gukunda uwo bahuje igitsina gusa, nukuvuga afise imwemu ya homosexualité cyangwa ya lesbianisme, turaguhaye ikaze. Ingo uraboshwe, ntushobora kwinjira mu ikanguro, kandi turagukeneye ko tujana mu ikanguro kugira ngo nawe ugende uvuga ubutumwa bwiza, abantu bakizwe. Urafise uruhara nawe mu ikanguro, urafise icyo uzokora. Ingo ubanze ubohoke, hanyuma twinjire mu ikanguro wabohotse mu izina rya Yesu. Navuze ngo ikanguro kugira ngo tuginjiremwo sawa,
n'amasengesho atangura n'ukubisengera. We vyahora vyanka kusenga, karibu kubera udasenga ivy'ikanguro ntuzovyinjiramwo ngo bikunde. Kaze cyane dusengana Imana. Ndizera kuko n'abakira Yesu murimwo, abakira Yesu nk'umwami n'umukiza, batari bwakizwe ngo bahe ubuzima bwabo Yesu, namwe ndizera ko mwaje. Hari abarimwo ngaha abakira Yesu nk'umwami n'umukiza, umuntu atari bwakizwe ngaha? Ha, urimwo? Na muntu atari bwakizwe? Ego, tambuka ngaha mwegera imbere kuri iyo ngazi y'imbere, mwegera imbere. Nta wundi atari bwakire Yesu nk'umwami n'umukiza? Ego, karibu cyane, karibu gose, karibu. Imana ibahezagire gose, kaze cyane. Imana ibagirire. Komera amashyi aba bantu, kuko no mwijuru n'impundu, mwijuru aha abamarayika baranezerewe kubw'aba bantu bavuga ngo nanje ndahisemo, nanje ndafashe ingingo. Mubaye abagabo nyabagabo ko mufashe ingingo yo kugira ngo mwakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Ni ingingo igorana cyane, ni ingingo Satani yanka, ni ingingo Satani azibira gose, arabizibira cyane. Rero mwebwe muranesheje mu izina rya Yesu. Twongere tubakomera amashyi menshi. Muranesheje. Nuri ku buhinga ngurukana bumenyi yifuza kwakira Yesu, nawe turaguhaye ikaze. Unesha amajwi y'abadayimoni, unesha amajwi y'inshuti n'abagenzi, hanyuma wemere kwakira Yesu hamwe n'aba bahagaze hano. Musubire mwaya majambo, mwaturisha kanwa, mwemere ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu. Mumwimike muri mwebwe, muzoba murosa agakiza. Usubira mwaya majambo, muvuge ngo mwami Yesu, uyu munsi ndafashe ingingo yo kukwakira ngo umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Kuva uyu munsi ndiyemeje kugukurikira. Ndahakanye Satani n'ibikorwa vyiwe byose. Yesu Kristo, numfute mu gitabo kwa Satani, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Kuva uyu munsi ibyaha nahora ngenderamwo ndagusabye imbabazi, ubimbabarire, kandi sinzosubira kubigenderamwo. Ndazi kuzonshoboza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ishengero ryose muve hasi dusenge. N'aba bose mwaje hano, tudugije ikiganza cy'iburyo, dusubire mwaya majambo, tuvuge ngo mwami Yesu. Shengero ryose, mwami Yesu, turagushimiye ko wahisemwo kutwinjiza mu bihe by'ikanguro. Kuva uyu munsi ndafashe ingingo ko ngiye kwamasenga kugira ikanguro ribe muri jewe, kuko niryaba muri jewe nzohabwa ubushizi bw'amanga kugira ngo mvuge ubutumwa bwiza, ndabubwira abandi bataramenya Kristo. Kuva uyu munsi ndanyotewe ikanguro, ndashaka ikanguro. Mwami Yesu, warakoze kuko wasezeranye ko mwemu yarazoza kuri twebwe. Ubu yaraje, ari muri jewe. Ubu icyo nkeneye n'amavuta ya mwemu yera, n'ubushobozi bwa mwemu yera, n'ukubatizwa muri mwemu yera. Ibyo ndabikeneye mu izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi buva ku Mana Data wa twese bumanukiremwo. Ububasha buva ku Mana Data wa twese bumanukiremwo mu izina rya Yesu, kugira ngo ikanguro ribe muri jewe. Mbu w'ikimazi, notahare, nshobore kubera uw'ikimazi abenshi, kuko ninatotahara simbu w'ikimazi naco na jewe bizomarira. Urakoze, ndagushimiye kugiye kunshoboza. Abaje kwihana ibyaha
subiramwo aya majambo muvuge ngo mwami Yesu. Abaje kwihana ibyaha muvuge mwese ngo mwami Yesu, ndagusavye imbabazi kubw'ibyaha byose nari maze iminsi nkora. Ndafashe ingingo yo kubireka. Uzonshoboze Yesu, kuko jenyene mu nkomezi zanje sinobishobora, ariko ndakwinginze Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima, unshoboze guheba ibyaha byose nahora ngenderamwo. Waba usambanyiwe, ndagusohoye muri jewe. Wabwicanye, washavu, wagwanko, wakwisambanya n'ibindi byaha byose, akaboregwe ndagasohoye, nikaze kongere kumbamwo mu izina rya Yesu. Wa mwemu yo kubesha ndaguhindiye hanze. Wa mwemu y'ishavu ndaguhindiye hanze. Wa mwemu yo kwiba ndaguhindiye hanze mu izina rya Yesu Kristo. Kuva uyu munsi sinzobisubiramwo. Ngiye gukorera Imana, nsenge mu kuri no mu mpwemu, mbe mwikanguro, tujyane n'ishengero ryose mu izina rya Yesu Kristo. Amen.